Uruhagarara rwadutse hagati y'abayisilamu ba kera n'imisore irongowe n'uwitwa Fazili Juma basanzwe basengera ku musigiti uri muri commune Buyenzi kwibarabara rya 200. Abo bompi rero ngo bakaba bapfa uburongozi bw'uwo musigiti. Abasore rero ntibahakana ko babazi. Kera bahora basengera ngaha mugabo mu nyuma kubera ibintu bakoze bibi baciye bavanwa mu nzego z'umusigiti mbese basha baja kwiyunga na Kosibu nibo bazana uruhagarara bafatikanije na Kosibu. Ni bavuga iki bobo ico bagomba ni iki mwibaza ko bashaka iki? Ico bagomba ico bashaka nuko ngo umusigiti wabo bwite ko bitazira ko umusigiti ari uwabo atari ivyo. None mwebwe mvuga ngo umusigiti no wande? Twebwe tuvuga ko umusigiti ari w'abayisilamu bose. Njejimana Abubakar aserukira abasinite bo mu Burundi imbere y'amategeko avuga ko nyabuna ho kurikizwa urwandiko rw'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu rusaba ko iyo misore yo hava. Ati rero tugusabye yuko bova mu rwandiko rwa sosiyete 19 mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze. Uwo rwandiko ntabwo yakurikije ko bari bandikiye n'umunsi muri ko bamwandikiye urupapuro yuko yogerageza akava muri ivyo bintu vya Kosibu mugabo kugeza kuri isaha ntavyarakurikiza. Ico kibazo rero cyaraciye imbere y'ubutungane abo basore bagasaba ko ukurikizwa ingingo ya sentare ariko rero Abubakar wewe abona ko ari ukutamenya amategeko kuko ngo sentare yasanze ngo bari bitwariye utari we kuko ngo atakintu na kimwe bari bafise kiranga ko hari ico bahafise. Ayo matati rero yakaba amaze igihe ariko rero akaba nubu ataratoregwa umuti.